Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko tugiye kwibanda ku makuru ahambaye kandi anateye ubwoba ariko aravugwa ku mushikiranganji Maritini Niteretse. Hari amakuru menshi ateye ubwoba kandi agaragaza ko umushikiranganji Maritini Niteretse ashobora kuzaba umuntu mubi cane kubera ingingo ariko arafata muri no minsi zigaragara ko ari ingingo ziteye ubwoba kandi akaba ari ingingo zibabaje cane kandi akazifata atategeko na rimwe yabanjije kureba ko ataco rizatwara abanyagihugu. Murazi ingingo ejo yafashe yuko umwana wese utagira se atazongera kwandika ngwaha mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko birababaza abarundi batari bake babona ko ingingo iriko irafatwa na Maritini Niteretse ari ingingo mbi cane kandi ari ingingo ibabaje. Murazi ukuntu injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi seneri zose zivuga ko zagizemwo uruhare na Maritini Niteretse. Murazi ingingo yagiye afata zitandukanye zo gufunga baranira agateka kazina muntu kandi bikagaragara ko abajije ubusa. Murazi amabi menshi atandukanye ariko aravugwa kuri uwo mushikiranganji. Ni byinshi twabateguriye biriko biramuvugwaho tugira ngo tubashikirize muri ano makuru yacu. Wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Azaba Eduard Nduwimana cankwe azoba Ndakugarika. Yitwa Maritini Niteretse, amaze amezi atari make ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange. Imbere yuko agenwa muri ayo mabanga ntiyari azwi cane muri politike y'u Burundi. Muri leta afise ikibanza kidasanzwe, amaze nk'icegera c'umushikiranganji wa mbere. We wenyine atwara ubushikiranganji butatu, ubwahora bwitwa ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubwahora bwitwa ubushikiranganji bw'umutekano, ubwahora bwitwa ubushikiranganji bwo kwegereza intwaro abanyagihugu n'iterambere ry'amakomine. Agaba igipolisi, arafise ijisho ku nzego z'iperereza, agaba baburamatari na ba musitanteri, agaba ubutunzi bw'amakomine. Ubu bushikiranganji bwari bwagenewe igihangange aho Perezida Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi iruhande ya Generali Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere. Generali Gervais Ndirakobuca yari yahawe ubushikiranganji budasanzwe bumugira uwa kabiri muri leta. Aho Ndirakobuca abereye umushikiranganji wa mbere ntiyashimye kwinjiza muri leta ikindi gihangange comushirako igitugu. Yashimye kuduza abakozi babiri bari bamwegereye mu bushikiranganji. Wari umuyobozi mushikira wiwe amuduza kuba umuyobozi mushikira mu bushikiranganji bwa mbere. Uwari umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji amugira umushikiranganji amusubirira. Kugena Maritini Niteretse kwabaye kugena umuhungu wiwe muri politiki, anamuha ikibanza gisumba ic'abandi bashikiranganji bose. Bwanabaye ubwa mbere kuva muri 2007 umushikiranganji ajejwe umutekano ataba ari umupolisi. Kumbure Ndirakobuca yatoye ubuhinga bw'ingene aguma ari we mu gutegeka ico gisata nyine. Mu gutegeka uwo muyoboke wiwe yari amaze gushira ku butegetsi. Mu mezi atatu gusa Niteretse yaranzwe no kubangamira uburenganzira buhambaye bw'abarundi. Rimwe mu majambo ya mbere ya Maritini Niteretse yatangaje abantu kwabaye kumenyesha icese ko igikorwa c'abashingantahe giheze mu Burundi. Urwego rw'abashingantahe rufise ikibanza ntangere mu mateka y'u Burundi, ariko kandi ni urwego rwabangamiwe n'intwaro nka zose kuva Repubulika itanguye kubera abashingantahe basa n'abafatanye n'ingoma y'u Burundi. Aho haziye imigambwe myinshi naho nyine abashikiye ubutegetsi babona umengo abashingantahe begereye Aprona abasendezefte bo baje babyunyura abarondera gusubirira abashingantahe n'imbonerakure muri no minsi. Ariko aho hose nta numwe yari bwubahukiye kuvuga ko igikorwa c'abashingantahe kirangiye mu Burundi, ariko Maritini Niteretse yarabyubahutse arabivuga rwose. Izina rya Maritini Niteretse ryaravuzwe mu matati yabaye mu muryango urimwo umugwizatunga aho murumuna wiwe yabujijwe kubakana n'uwo yashisemwo bamuhoye ko badasangiye ubwoko. Ikibazo cakomeye kugeza naho umusore n'abamushigikiye bapfunzwe indwi yose.
kubona umushikiranganji yivanga mu matati bene ayo byatumye haba bamwibaza ko intumbero afise. Mu ngendo abashikiranganji baherutse gukora mu ntara, Martin Niteretse yumvikanye aza arafata ingingo giturumbuka itabanje no kuraba ibyo amategeko avuga. Yaratangaje ko ata musore azosubira kurekurirwa kubaka aterekanye inzu isakaje amabati canke amategura. Yaratangaje ko ata musitanteri azasubira kuva mu ikomine adahawe uruhusha na buramatari w'intara. Ntiyaniyumviriye gupfuma akora itegeko rishiraho ibyo bintu. Ibimujemwo byose arabivuga akabyita amategeko ataravye ko ata tegeko rihasanzwe avuguruje. Mu minsi yaheze Martin Niteretse yarabujije umugambwe seneri gutunganya amakoraniro yayo yo guhimbaza imyaka 4 uwo mugambwe umaze wemerewe. Murabizi ko no muri no minsi yahagaritse ibikorwa byose by'umugambwe seneri ku butaka bw'u Burundi. Ababirabira hafi bakabona ko amatati ari mu mugambwe seneri ariko araturuka kuri Martin Niteretse kuko ariko arashaka kuwusambura. Yarondeye icitwazo ngo muri uwo mugambwe hariyo abatumvikana. Intumbero yama izwi yo hageze imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kuyibuza kwamamara, mu gihe CNDD-FDD yo itigera ihagarika imyiyamamazo yayo. Murabizi ko Reveriyano ariko arazenguruka mu bice byose by'igihugu c'u Burundi yiyamamaza kugira ngo umugambwe wiwe bazawutore, ariko ubu ngubu umugambwe ukomeye cane kandi utavuga rumwe n'umugambwe ku butegetsi seneri ubu ngubu ibikorwa byabo byose birahagaritse ku gataka k'u Burundi. Biriko birababaza abarundi batari bake kandi ibyo byose bikaba biri kugirwamwo n'uruhara rukomeye cane. Martin Niteretse niwe ubifisemwo uruhara rukomeye cane kuko bamutumye gusambura uwo mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi seneri. Karundura yaje nyine igihe Martin Niteretse yasigura impamvu zatumye ahagarika abaharanira agateka k'azina muntu batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu nsiguro ziwe Martin Niteretse ntiyigeze ahagarara ku itegeko na rimwe. Yavuze umwikeko afise kandi umwikeko utubakiye ku mategeko. Mama ngo abahagaritse bagumanye imigenderanire n'ishirahamwe ryahayivye gukorana na leta y'u Burundi, aho nta tegeko na rimwe ryanditse ribuza gukorana n'ishirahamwe ryahevye gukorana na leta y'u Burundi. Mama ngo abafitaniye imigenderanire n'amashirahamwe ya societe civile ayemewe n'atemewe. No ngaho nta tegeko na rimwe mu Burundi ribibuza. Mama ngo ayo mashirahamwe afise amafaranga menshi batazi ico akora. Leta ishatse kumenya ico amafaranga y'ishirahamwe akora iratuma ko abatwara ishirahamwe ikabibasaba. Iratuma procureur agasohora umutahe wo kuja gusaka no gusuzuma ibikorerwa byose mw'iryo shirahamwe. Gushika aho nta tegeko na rimwe yavuze ryahonyowe. Amashirahamwe igihe ahera raporo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kirazwi, kandi niyo ishirahamwe ridatanze raporo ntibaca bapfunga abaritwara, ahubwo umushikiranganji arashobora kurihagarika. Mama ngo amafaranga y'amashirahamwe najanwe mu bikorwa by'iterambere. None iyo shirahamwe baryemereye kugira rivugire uburenganzira bw'abakenyezi bazoca barisaba ko rihinduka iby'uburimyi n'ubworozi. Mama ngo ayo mafaranga wasanga akora mu iterabwoba. Kuvuga ikintu nk'ico atacemezo na kimwe ufise ni akamaramaza ku bategetsi bo hejuru. Umwumvirije wamengo ni imbonerakure ivuye mu nyigisho za Reveriyano Ndikuriyo, niyo isohoka yiteze gucunga abansi. Abatari muri CNDD-FDD ikabafata nk'abakeba bo gucungwa bikomeye ngo igihugu kigira giterwe. Ni Nduwimana cankwe ni Ndakugarika. Muri iyi myaka 18 iheze hari abashikiranganji babiri bajejwe intwaro yo hagati abarundi batazigera bibagirwa. Edouard Nduwimana yabaye rurangiranwa mu kuburagiza no gusambagura imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, nk'uko n'ubu ngubu nyine Martin Niteretse ariko arabikora asambura umugambwe seneri mu guturubika abarongoye amashirahamwe yigenga no mu mvugo yo gushinyaguriza abarundi. Ariko mu kibi yakora Edouard Nduwimana yaragerageza kugiheraheza n'amategeko. Mu mvugo yarumvikana ko yize amategeko, ko ari incabwenge, ariko ikoresha ruyeri rwinshi. Ariko ibintu byose Martin Niteretse ariko aravuga muri no minsi biraboneka ko atabwenge burimo, kandi akaba nta tegeko na rimwe aba yubahirije. Murazi n'ingingo yafashe ejo ku mugoroba ko atamwana udafise se
ntazongera kwemererwa kwandikwa mu ikomine, ingingo ibabaje cane aho ariko arahonyora agateka k'azina muntu n'uburenganzira bw'abana mu gihe umwana avuka nta ruhare na rumwe yabigizemo, bikaboneka ko ibyo ariko arakora nta tegeko na rimwe yisunze canke se ngo arebe ku masezerano mpuzamakungu, ibigaragaza ko Martin yiteretse ibintu byose avuga ata bwenge na bukeya ashiramo kandi akaba nta n'itegeko na rimwe yubahiriza. Uwundi mushikiranganji yamamaye yabaye Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Uyu nawe yabaye rurangiza mu mvugo y'igikenye aho avuga yishigikiye ku buryo avuze atawasubizayo. Niwe yazanye ko umushikiranganji wenyine ahinduka itegeko. Candikwa canke citandikwa icavuzwe gitegerezwa gushirwa mu ngiro. Bomagura amazu mu gihugu cose, kwirukana abanyonga amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca Bujumbura si benshi vyari kworohera uretse ndakugarika wenyine. Martin yiteretse ibyo ariko aravuga ndetse n'ibyo ariko arashikiriza muri ino minsi biragaragaza ko azaba mubi kurusha ndakugarika na Edouard. Ariko ibyo akora biboneka ko ariko yamura kuri abo bagabo babiri. Guhonyanga uburenganzira bw'abarundi nka Edouard Nduwimana no gukankama bikitwa amategeko nka ndakugarika nibyo ariko aramura kubamubanjirije. Ikibazo azagira nuko aterekana ubwenge nk'ubwa Edouard Nduwimana kandi akaba adafise ijunja nk'irya ndakugarika, bizarangira abishinze ahubwo abigenderemo. Ibyiza yagira ibyo ahindura akitwararika bizamuha gusiga izina ryiza mu gihugu. Mbona akiri na muto. Ubutegetsi buraryoshe ariko burahera. Ubwishinze rwose buraborera kandi buborera nabi. Nk'uko bigenda nawe arashobora kuba umuntu mubi cane ngaha mu Burundi kandi akita ku butegetsi bukazamugiraho ingaruka zikomeye cane aho kugira ngo abandanyirize atunganiriza abarundi. Murazi ko Martin Niteretse yaraye afashe ingingo ihambaye kandi ibabaje rwose, igaragara ko atategeko na rimwe yigeze yubahiriza, yaba ibwirizwa shingiro, yaba n'amasezerano yarusha, yaba amategeko mpuzamakungu, nta na kimwe Martin Niteretse yigeze yisunga mu gufata itegeko ry'uko ata mwana n'umwe azongera kwandikwa ngaha mu gihugu c'u Burundi adafise ise wamubyaye, ariko bikaboneka ko ari itegeko rihonyora agateka k'azina muntu ndetse n'uburenganzira bw'umwana. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabategurira kuri Mboneshakure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi babo.